Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi mwateguriwe n'ingonesha kure yanyu BTV. Ndahera ku ngingo nkuru ziyagize. Kuva ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa11 ibanki nkuru y'igihugu BRB bizotangura gukoresha uburyo ngurukana bumenyi mu guhanahana amafaranga byavuzwe uno munsi mu kiganiro iyo banki yahaye abamenyesha makuru. Ugwaruka rugomba gufonka ingurane biciye muri ya banki y'ugwaruka bije ngo rutegezwa kubanza kumenya ibisabwa n'iyo banki kugira ngo baronswe ingurane. Nayo ku Barundi bifuza kuza gukora mu bihugu by'Abarabu ngo hariho ibizobanza gusabwa igihugu cy'u Burundi, na cyane ko abo bagiye ibyo bihugu bagiyemwo bizotegezwa kubahiriza amategeko agenga igihugu cy'u Burundi. Aya n'ayandi mukanye sasa ndababwira idonido ryayo. Prosper Niyonkuru ndasubiye kubaramutsa no ndabaha ikaze murano makuru. Nari mpeje kubabwira mu ntangamarara ibanki nkuru y'igihugu BRB kuva ku igenekerezo rya 10 Munyonyo ngo izotangura gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu bijanye no guhanahana amafaranga. Ivyo vyashikirijwe na Jean Bosco Ndikumana n'umuyobozi mukuru ajejwe ivyo guhanahana amahera mu ibanki nkuru y'igihugu. Tumutegabe. Ibanki ya Republika y'u Burundi BRB umfunyafunyo iramenyesheje abantu bose na cane abanywanyi b'amabanki y'ubudandaji na posita ko kuva itariki ya 10 Nyakanga 2021 yashizeho uburyo bushasha bwo guhanahana amafaranga hakoreshejwe isheke mu buhinga ngurukana bumenyi. Kugira ngo ubwo buhinga bushasha bukoreshwe neza kandi byorohere ababukoresha bose, hasabwa gukurikiza ibi bikurikira. Icambere, gukoresha amasheke akozwe mu buhinga bugezweho. Amabanki yose hamwe na posita bariteguye gutanga amasheke akwije ibyangombwa kubisabye wese. Ica kabiri, kutandika ikintu na kimwe mu gace ko hepfo ku isheke gasanze kanditswemwo bimwe mu biranga isheke nka nimero do compte, nimero ya sheke, nimero ya compte, kode y'ibanki n'amashami yayo, kode y'ifaranga hamwe na kode yo guhinyuza. Ica gatatu, kutarenza igitigiri c'amafaranga y'amarundi angana miliyoni 15 kuri sheke ihanahanwa hagati y'amabanki na posita biciye mu buhinga bugezweho. Ica kane arico ca nyuma, kubahanahana amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi hazokoreshwa uburyo bwa virema. Ugwaruka gwifuza gushikirwa mu migambi yago biciye mu banki y'ugwaruka bije ngo imbere ya byose rutegezwa kubanza kumenya ibisabwa n'iyo banki kugira ngo ruronswe ingurane. Ibi byashikirijwe na Alice Niyonkuru akabajejwe ibikorwa muri banki bije. Aranasigura ivyo byose bikenerwa kugira ngo ubwo gwaruka rushoboye kuronswa ingurane n'iyo banki y'ugwaruka bije. Tumukurikirane Alice Niyonkuru. Ibisabwa kugira ngo ushobore kuza gusaba financement muri bije, cyane mu masekiteri dukoreramo asanzwe aronswa financement ya bije. Donc kugira ushobore kwitura ikigo bije ifo ko muba mukorera hamwe uko nyakubahwa umushikiranganji yabivuze mu ijambo. Ifo ko mukorera hamwe, haje umwe ntashobora kuronswa iyo ngurane. Kuko muba muri sosiyete canke koperative canke association canke ari koperative industrie kugira ngo muronse iyo ngurane kuko muba muri ivyo bisata. Hama bije ifinansa ibisata 8 kurikira. D'abord byose financement ifo kuba ukuruje konte muri bije. Iyo konte ukuruje ukuruza ku mahera 20 byonyene, numva ko bitavuna kuri 20,000 mugaca mukuruza iyo konte mugaca muronka uburenganzira bwo gusaba ingurane. Rero ibisata bishirwa na bije n'ibiri. Hariho igisata uburimyi,
cya mbere ubworozi, igisata cya kabiri guhingura ibivuye mu burimyi, guhingura ibivuye mu bworozi, igisata cy'ingenzi n'amahoteli ayo turisme na hoteli, igisata kijyanye n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru no gutumatumanako TIC, igisata kandi cy'ubuhinga n'akaranga ariyo artizana, hama c'umunani environnement. Rero nk'uko mu kwezi guheze abakorera muri bije bagize inama, bagira inama n'urwaruka exige kugira ngo mushobore kuza gusaba ingurane zirafishe mu makomine ndibaza kuko twari twabibasavye ko ifishe abari baje bari bazanye amafishe mu makomine 3 ko ubikeneye yo kwitura muri komine iyo fishe irahari isaba kugira tuborohereze imbere ko mugihe muza muri banki muza mufise ibyangombwa byose kugira mugire amakaye yo kuva ngaho mu Gitega muza mwahije byose kugira mudepoza muhamagarwa muronswa ingurane. Abakenyezi b'abarundikazi basabwa kwipimisha ingwara ya kanseri yo mu gitereko hakiri kare kuko ngo ni ingwara ivugwa igakira. Ivyo bivugwa na muganga Ernest Barekensabe asanzwe avura ingwara z'abakenyezi mu bitaro Polyclinic Care, mu bitaro Tanganyika Care Polyclinic. Hari ibimenyetso umuntu ashobora kubona. Bwa mbere ho hari nk'igihe usanga afise amabere ugasanga nk'imoko rimwe ryakwegutse ryabereye gusumba irindi. Icyo kiba ari ikimenyetso. Ugasanga irindi moko umenga ryinjiye indani kandi utabona igituma. Ahandi ugasanga ibere rimwe ukabona umenga arasumbanye. Kare yahora rero mugagera igihe ukabona umenga rimwe rirakorotse irindi agasumbana. Aho haba ari ikibazo. Ahandi ugasanga ufyonze umuntu atonsa ugasanga ufyonze havuyemo amabere. Aho haba ari ikibazo. Ahandi ugasanga ariko arumva imisonga kababara n'icyo kiba ari ikibazo. Hari ibindi bikunda gushika biriko birarenga urugero ugasanga ibibere birahinduye uko risa. Gatangiye gusa na ruje turiko ryasa icyo cyane kiba ari ikibazo. Ahandi ugasanga nyine kwibere ugasanga umenga ari ahantu kamenga n'umuntu yamufyonze kamenga hamwe hari injira indani icyo kiba ari ikibazo. Wumva ari ibimenyetso biriho kandi umuntu wari wese ashaka kubyibonako agashitura muganga. Ikindi dukunda guhanura nuko kuva ku bigeme ntibisaba n'abadamu kenshi hari ibintu ushobora kubona wenyine ariko ugiye nk'ukobwa ukikorakora ukazamenyera daboro kwikorakora kuko wikorakora urumva ibere atakibazo ingene rimeze. Igihe rero haje akantu kadasanzwe uzoca byumva. Icyo ni ikintu gisanzwe umuntu wese ashobora gukora kandi yumvise haje ikintu akantu atahora yumva agashitura abaganga. Ko baho gutera kamo abakenyezi kubera hari indwara zimwe batibuka kwipimisha agashaguma muhira bya bintu byo mu Kirundi akazoza yarasinzikaye. Nka kanseri y'umubwinjiro bw'igitereko ni indwara umuntu yipimishije kare bashobora kuyibona kare bakamufasha kandi agacakira. Kanseri y'ibere umuntu ashobora kwipimisha hakiri kare ugasanga ntibirashika kure bakamufasha agakira. Ikibazo rero nuko abantu baza kenshi barasinzikaye bitagishoboka. Isaba rero ko nk'umukenyezi musanzwe umukenyezi amaze nk'imyaka 30 byasaba ko atangura kwipimisha akisuzumisha ibijanye na kanseri yo mu kwinjira kw'igitereko. Kuri kanseri y'ibere bisaba yuko nko ku myaka 35-40 uyu muntu yotangura kuja kwitora abaganga bakamusuzuma bakafata ikibazo afise. Nta kurindira ko abanza kumva ko agwaye ariko iyo myaka irakeneye kugira ngo agende kwa muganga basanga atacagwaye abara mahoro. Ariko hariho benshi aza umenga nta mwatu afise mugo yashika kwa muganga tugasanga yarafise ikibazo. Nakamuragira ntere abakenyezi na cyane kugira ngo bazo barisuzumisha hakiri kare. Muganga Ernest Barekensabe akaba yariko ayagira BTV ibijanye na kansere yo mwibere. Nene babwiye mu ntangamarara yano makuru ku barundi bifuza kuza gukora mu bihugu by'abarabu ngo hariho ibizoterezwa gusabwa n'u Burundi aho ngo ni nk'ibijanye no kubahiriza amategeko agenga akazi. Ivyo bikavugwa na Ines Sonia ni yubahwe asanzwe avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aho yemeza yuko ivyo bizogera igihe bigira
akamaro kuko ngo baja gukora hanze hazogera igihe batanga amakori. Tumukurikirana. Kubisabarebwa rero igihugu kizorungika abakozi hariho kuraba ko bagiye bakomeye kandi ko bashoboye akazi bagiye gukora. Hariho kuraba kubaha inyigisho z'ibijanye n'ibyo bagiye gukora. Hariho ndetse no kubigisha ivy'imico y'igihugu bagiyemwo. Hariho kuraba ko amashirahamwe abatanze kuko hazoba hariho amashirahamwe ajejwe kwegeranya abakozi maze akabaronderera impapuro z'akazi cyo no kwita contrat. Ashobora rero nukuraba yuko ayo mashirahamwe ashobora kubatanga mu gihugu cabo yabarondereye assurance yuko contrat yabo canke urupapuro rw'akazi ruzokubahirizwa. Harimo kuraba yuko ayo mashirahamwe nyazoba batanze ashoboye kuzobatahukana mu gihe akazi kabo canke contrat de service izobiheze n'ibindi bisabwa igihugu kizoba kibatanze. Ariko n'igihugu kizobakira kirafise ibyo gisabwa. Muri ivyo harimo kuraba ko uburenganzira bw'abakozi bwubahirijwe. Harimwo kushobora guronsa abakozi b'abarundi bagiye gukorayo n'imiryango yabo mu gihe vyoba ngombwa aho zishobora gushikira ikaba. Hariho kubakingira impanuka z'akazi n'ingwara zimwe usanga ziva ku buzi bugoye. Hanyuma icyo Burundi buzohungukira murumva yuko bya bintu abarundi bahora bagenda gukorera hanze mu kinywabi ubu bigiye kugabana mbere bizovaho burundu. Hamwe atawugenda yinyegeje bagenda bazwi n'amategeko kandi bakingiwe. Murazi yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho ugwaruka rwinshi rutagira akazi bazoheza baronswa akazi abavyipfuza. Hariho kandi no kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga abakozi n'akazi nayo niyo azosigara afatwamwo abakozi b'abarundi ndetse n'ibitandukanye agateka k'umukozi w'umurundi kubahirizwe uburenganzira bw'umukozi w'umurundi kubahirizwe. Mbere binashobotse hazogera igihe abakozi b'abarundi bashobora no gutanga amakori mu gihugu c'abarungitse. Duherahereze amakuru twabateguriye kuri no munsi muyavugwa mu nkino mu cicaro c'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League bageze ku munsi w'umunani. Umugwi wa Bumamuru hariya mu ntara ya Cibitoki inyuma yaho utsindiwe ubwa mbere n'umugwi wa Musongati wa hariya mu ntara ya Gitega n'ubu ni ugutwara idarapo muri iryo higanwa ryo mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru. Naho muri basketball umugwi wa Urunani hamwe n'umugwi wa Dinamo akaba ariyo migwi izokina urukino rwa nyuma rwa finale w'igikombe citiriwe Intwari. Naho mu kwibuka Dr Kazeze yamenyekanye cyane arongoye umugwi wa Rezipo. Uyo mugwi yahoze afasha ibitari bike waratunganije inkino zo kumwibuka. Ivyo byose ni inkuru tubaza Cizaniki. Mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League inkino zigeze ku munsi w'umunani inyuma yo gutsindwa ubwa mbere na Musongati ibitsindo 2-1. Bumamuru uracafise ikibanza ca mbere mu nkino za basketball mu gikombe citiriwe Intwari. Young Sisters watsinze Regazire amanota 62-50. Nawo Urunani wirahera New Star amanota 73-55 mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma. Mu kwibuka Dr Kazeze umugwi wa Rezipo waratunganije inkino z'abakiri bato n'abakuze. Kombe kikaba cacikironswa umuryango usigwa na nyakwigendera Dr Kazeze. Mu rukino rwo gusiganwa n'imiduga rwabaye kuri no w'Imana igihungwe mu ntara y'Abubanza Bukera akaba ari we yabaye wa mbere muri iryo higanwa. Rero akaba ariho tugarukirije amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Nshimire mwebwe mwese mwariko murayakwirikirana. Nshimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya no kuyatosora kugira ngo ndayabashikirize. Nibagiye gushimira abagenzanje bari mu hingo bw'ivyuma niyo batumye amajwi n'amasanamu bibashikiraho murere yatankomanzi. Remo Prosper niyo nkuru nayabashikirije. Ndabifurize gutangura indwi neza mu banyu no mu vyanyu naho butaha murakoze.